Kaze mwese murano makuru twabateguriye hano kuri BTV mu nkundire ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca amenyesha yuko igikorwa cyo kwandika amakinga, amapikipiki ndetse na geokuki byaranzwemwo amanyanga menshi murabikurikirana mu ntango zano makuru. Nawe mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha yuko atani faranga rimwe rizosubira guhabwa ishirahamwe Onatel navyo twayiteguye. Umuririmbyi w'umuganda Joseph Mayanja benshi bazi izina rya Jose Chameleone kuri uno munsi yashitse hano mu gihugu cacu ahaje guteramisha abarundi. Amakuru saya gusa aya nayandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze nari ndabibabwiye mu ntango zano makuru ngo igikorwa cyo kwandika amakinga ya sport, amapikipiki ndetse na geokuki ngo cyaranzwe n'amanyanga menshi bivugwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Gervais Ndirakobuca akabishikirije mu nama yakoranye n'abajejwe intwaro hamwe n'umutekano wo mu ibarabara hano mu gisagara ca Bujumbura. Raymond Prosper niyo nkuru niho yarari. Igikorwa cyo kwandika amakinga yo kwinonora imitsi, amamoto n'amamoto mato bita geokuki cagenze nabi kuko cabayemwo amanyanga menshi bivugwa na Gervais Ndirakobuca umushikiranganje mu byajejwe harimwo umutekano. Icegeranyo cabonekanye twasanze kirimo amahinyu menshi cyane. Ku biharuro vyakozwe twasanze ari amamoto angana 1813, amakinga ya sporo tuca dusanga ni 13,711, za moto bita geokuki dusanga ni 5,874. Kwagire tubazanye twego bajejwe umutekano bari ngaha, ibi vyuma biriho muri iki gisagara ca Bujumbura. Ikigiye kwihutirwa no kumenya no kwandika abafise amakinga yo kwinonora imitsi hakwirikire kubaha inzira bazoza baracamwo banyonga ayo makinga. Ico tugira dusabire kuri ibi by'abakoresha amakinga kugira banonora imitsi, abandi nabo kugira bayakoresha kubijanye n'ubuzima bwabo, usanga banayakoresha kubera bavyandikiwe na muganga. Twagira dusabe rero meri kuri abantu twavuze gira identification, nabwo je nibaza ko muca muhera kuri abanyene abazogira identification bahere kuri abanyene. Duce dusaba la meri ibihejeje ikitegura inama commune par commune, kume twagiramwe vya mbere tugitangura ivyo byose bashikirije ngaha byose dotori nyishu twicaranye nabo. Kubijanye n'abataxi vero, General Major de Police Manirambo na Christophe icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi asaba ko uyo mwuga wofutwa ku neza y'amagara y'abawukora. Raymond Prosper niyo nkuru urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Nayo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aridogera bikomeye abakozi bishira hamwe Onatel. President Ndayishimiye akavuga yuko iryo shira hamwe atani faranga bazosubira kuronka ngo rivuye muri leta, na cyane yuko batembeje igihugu. Pierre Claver ruca mu vyuma. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremeza ko atani igice cy'ifaranga rimwe kizosubira gutangwa mu shira hamwe Onatel kivuye muri leta. Yaravuze nti nta faranga rimwe tuzosakuzana muri Onatel, ipfuye ni muce mutaha namwe. Sendika zica zitonda leta utegerezwa kuzana amahera Onatel dusubire kwirira. Nawe bwe sinzosubira ayo mwariye nobwira abanyagihugu bayabishuze ntayo mwobishura kuko bari inyungu n'umutahe. Iryo shira hamwe ngo ryatembejwe no gutanga akazi ku kimenyane. Hari ikintu citwa gutanga akazi, amubona muri iyo minsi heze ntivyari vyoroshe. Gutanga akazi yari sociale. Jewe ntiriwe ndaje hirya no hino je nabibonye nkabona atari ngene yatembaga. Haje abafrodebu akaba deje wa Onatel yavuga none jewe ntwara abaporo nabonyene muri Onatel nzima, kubera urumva kare hari y'abaporona gusa nagacama shiremwe n'abafrodebu. Aho ntiyaravye inyungu igene ngana. Frode biragiye sere defudede na iraje. Deje je mo sere defudede. None jewe nza gutwara ahantu hari abafrodebu n'abaporona gusa sishiramo kwaje nanje n'abagacashiramo.
President Ndayishimiye yemeza ko Onatel buza abakozi beza kandi nguravye vyuma ifise yotanga akazi ku bantu barenga 3,000. Ndabiravye Onatel yoshobora guha n'akazi abantu batari munsi y'3,000. Mugabo tukabire kuku ubiri ntibikunda. Ndiko ndaronda n'abandi bahinga bakaruhabiriwe muri mwene bijya vyayo matelefoni mobile bagire etude kuko uravye ekipima bafise zatebwo bani nziza cyane. Burya bafise ibintu bikwiye vyose habuze abakozi. Umukuru w'igihugu akaba yemeza ko abakozi ba Onatel bahembwa bari ideni. Pierre Claver ruca mu vyuma nawe urakenuye kuri iyo nkuru wadutoreje abarongoye amasendika y'abakozi bararira abantu n'ibintu barasaba leta kugira icikoze kugira nabo bafatwe nk'abandi bakozi babishikirije mu nama bakoze kuri uno wa kane bariko barashira habona igitabo cyo kwerekana ingene nabo bakwiye gufatwa. Gilles Verne Nakimana runani mpuzamahanga yo mu gisata cyo gucungira abantu n'ibintu société de gardiennage mu gifaransa kwashize abona igitabo cerekana ifatwa nabi abakozi bayo mu mashirahamwe bakorerwa n'abakoresha babo. Ku Bwanda yavugwa Sebastien umwe mu banditse ico gitabo c'ivyohindurwa avuga ko basa n'abasubijwe mu gikoroni. Umukozi wese agize icabaza canke umukozi yumviye kuja hamwe n'uwundi kugira ngo bashobore guharanira agateka k'umukozi baca bamwirabamwo akarara yiruka. Abakozi bo muri ico gisata twagiye hamwe dusanga turacakoreshwa nko mu buryo bw'ubucakara, ku buryo umuntu abiravye ahakwa kubigereranya nk'uko twebwe twoba turi koroni c'abarundi nkatwe. Basaba leta n'ishyirahamwe ryo gutunganiriza akazoza abakozi INSS kugira ico bakoze. Saba leta nuko bodusuzumira ko abakoresha bacu bashira mu ngiro amategeko yabo bitereye kw'imikoro. Turasaba yuko hobaho ikurikizwa canke ishigwa mu ngiro ry'imanza zamaze gucika ariko gushika umunsi zitarashigwa mu ngiro. Nuko bodufasha hakaboneka aho amafaranga yakaswe ku mishahara y'abakozi dusigurirwa yuko ajanwe muri INSS ayo mafaranga ari. Ico gitabo kikaba cashizwe ahabona inyuma y'umwaka bagishikirije abakoresha babo ariko mu vyo basavye ko vyohinduka babona atana kimwe cashizwe mu ngiro. Abandi bahanzwe n'ikibazo cyo kutagira amategeko ariko hoho mu gisata c'amagara y'abantu n'abaforoma ngo kuko baca bahura n'ingorane nyinshi bakaba bishikirije kuri uno wa kane mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abaforoma. Peniera Kazemwana nkuko bivugwa na muganga Faustin Bigirimana arongoye abaforoma bo ku bitaro Kira ngo nta mategeko abagenga hari agasaba ubushikiranganji ko hojeho amategeko abagenga. Ayo mategeko atayahari biratuma kino gisata cacu kidakora neza kuko abavuzi ntibaheza ngo bakore bisunze vy'ukuri akarangamutima nk'uko bitegekanijwe n'uyu mwuga wacu. Cyo dusaba rero ubushikiranganji dusanzwe dukokira nuko amategeko ashobore kuboneka hanyuma gutyo tworoherwe mu kazi kacu ka misi yose ko kuvura. Uyu munyagihugu agashima cane igikorwa cari catunganijwe co gupima ku buntu indwara y'umurindi w'amaraso, indwara y'igisukari niyo guhema nabi. Iki gikorwa kabisa twagishimye kuba tumenye ukungene ubuzima bw'umuntu bwabwifashe ni byiza rwose kandi twabashimiye cane gose. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umuforoma ukaba uhimbazwa ku igenekerezo rya 12 Rusama ku isi yose uko umwaka utashe. Peniera Mwami uruganda rwa televiziyo yanyu BTV rwashimye kugaruka iyo uwo munsi wavuye n'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Igenekerezo rya 12 Rusama umunsi mpuzamakungu wahariwe umuforomakazi. Uwo munsi uhurirana n'isabukuru ry'amavuka rya Florence Nightingale. Florence Nightingale niwe yatanguje umushinge mu bigenga umwuga w'umuforoma, niwe yabaye uwa mbere yabonye ko mu mirimo nyamukuru umuforoma afise ari gutunganya
kugabaniriza umurwayi mu vyifuzo aba afise. Uwo mwuga yarawuteje imbere mu gutunganya inyigisho formation. Kubwiwe umwuga w'umuforoma ntushobora gutera imbere hatabaye izo nyigisho no kwimenyereza ibijanye n'uwo mwuga. Uwo munsi mpuzamakungu nakaryo ko gusubira kwemeza ubushake bwo gutunganya neza uburyo uwo mwuga ushobora kurangurwa neza. Kuri uwo munsi mpuzamakungu hari umuforomakazi ku bwa Fédération de la Santé des Services Sociaux de la Confédération des Syndicats Nationaux ifise icifuzo kwitunganywa ryiza ry'uwo mwuga ko bari kugabanyirizwa ibikorwa ku barangura uwo mwuga. Abo bakenyezi bakaba ari ica gatatu c'abakora mu gisata c'ubuvuzi, bigatuma bakora mu buryo butari bwiza biturutse kw'ikena ry'abakozi. Elvis Munyaneza nawe urakenuye. Umuririmbyi w'umuganda Joseph Mayanja benshi bazi ku izina rya Jose Chameleone kuruno wa kane mu gatondo niho yashika hano mu gisagara ca Bujumbura, akaba aje guteramisha abarundi, akaba yashimiye abatunganije ico giteramo ajemwo. Anje Sherisa Nzeyimana asitse ku kibuga c'indege. Umuririmbyi Jose Chameleone yakiriwe n'abamenyesha amakuru Sinzi bakora ku binyamakuru bitandukanye. Jose Chameleone akaba ashimiye Crystal Event yiyumviriye kumutumira, yongera ashimira abarundi bakunda ibikorwa vyiwe. Nataka kushukuru Mungu amenifikisha siku ya leo, tukutane tena na ndugu zangu wote. Ndashimiye Imana yanshikanye uno munsi nkasubira kubonana n'inshuti zanje zose z'abarundi. Ndashimiye Crystal Event batumye nza i Bujumbura kugira nezeze abantu nga i Bujumbura, ariko ndashimiye cyane abakunzi b'umuziki wanje baryohererwa ivyo nkora, bazoze kuraba ibikorwa nzokorera nga. Ndakunda Burundi, ndakunda abarundi n'abantu beza cyane. We will have a very good time. I love Burundi, I love the people, you are very nice people. Ivyo biteramo bikazoba ku magenekerezo ya 13 na 14 Rusama 2022. Nino kuri iyo nkuru ijanye n'ivyo kwidagadura duce turangiriza kwa makuru twari twateguye kubashikiriza. Reka ndabifurize kubandanya muroranirwa aho muri hose. Murakoze.